ingorane dufise zirarenze, ni ukuvuga ibitabo byose, ibitabo by'abanyeshure nta na kimwe dufise. Ivy'umwigisha naco usanga mufise kimwe kw'ishure, nimba arahari amagroupe pédagogique atatu canke abiri usanga muza murasangira ico kimwe. Ni ukuvuga kuva umwaka w'ishure utangura turarindiriye baguma batubwira bati rindira ibitabo bizoza mugabo ntatazoza. Kuri ubu biraduhanze kwera, muri make ico novuga nico, ntabiraboneka kandi bavuga ngo ni igihugu cose. Ni ukuvuga twe muri porogaramu ko duciye tuja inyuma, hariho ivyo tutigisha kubera ko ata bitabo vy'abanyeshuri dufise, urumva kandi kubera tutirikanya n'ico gitabo c'umwigisha, urumva naho nyene ni ingorane. Ni ukuvuga porogaramu nyene dutegerezwa kuba inyuma, turi inyuma kandi cane, turabona yuko porogaramu y'umwaka sinzi ko izohera.